ni wa munsi kandi twongeye kugira ngo tuyage ijambo ry'Imana. Rero muri kiganiro no munsi ijambo ry'Imana dusanga byakozwe n'intumwa igice ca 4 guhera ku murongo 8 gushika ku murongo wa 12. Turasoma mu izina rya Yesu. Igice ca 4 umurongo wa 8 hatubwira ngo nuko Petero yuzuye mpwemu yera arababarira ati yemwe bashinga ntahe n'abantu n'abakuru, uyu munsi ko ducunaguzwa ibyo twagiriye neza uyu muntu yanyogomba kandi n'icamukijije, nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti wo mwebwe babambye Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Uwo niwe buye mwebwe abubatsi mwatituye kandi ryahindutse irigumye ifuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Rero no munsi turayaga ku kintu kijanye n'agakiza canke inzira y'agakiza. Ni kuvuga ngo aba bantu bari bahejeje kubwira kumugurura umuntu yaramugaye hama bamwe baca basa nk'ababagwanya. Rero bariko barisigura, Petero yuzuye mpwemu yera yarasiguye yuko musi y'izuba canke kuri no mu bumbe nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo kiretse irya Yesu Kristo. No kuvuga ngo hano kuri nosi canke kuri no mu bumbi canke hano musi y'izuba dushobora kumva amazina menshi, amazina canke inzira nyinshi umuntu yokurikira kugira ngo azobone Imana, kugira azogira ubugingo budashira. Ariko nanje naje nkuzaniye izina ryahawe kandi ryatanzwe n'Imana kugira ngo abagizera bose bazoronka ubugingo budashira. Iryo zina nta rindi ni izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni kuvuga ngo uri musi y'izuba cyangwa uri kuri no mu bumbe, nta rindi zina ryahawe, nta rindi zina rihari rizigera rinaboneka ryaba abantu kugira ngo bakirizwemo, bazobone Imana, baze bakira agakiza, baze babone kubana n'Imana kiretse izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. By'ukuri hari amazina nodondagura abantu benshi bashobora kuba bizeyemo bavuga ati dukurikira, hariho n'ayandi ashobora kuzoza, ariko igihe cyose uzokurikira irindi zina ritari izina rya Yesu Kristo, ni ukuvuga yuko iyo nzira ntizoba ishobora gushika. Rero no kuvuga ngo kiretse uri ku yundi mubumbe, amugaba apana uwo mubumbe w'isi canke uwo mubumbe bita tere, uri ku yundi mubumbe aho kumbore naco no bivuga ko aho no kumbura amahirwe nyeko yafise. Ariko ni waba ubayeho canke uri ku uyu mubumbe bita tere, uyu mubumbe witwa isi, ukaba uri kuri inosi, ukaba unyumva, ukaba wumva ino message, ukaba wafise ibindi vyumviro baba barakubwiye, izindi nyigisho baba bakubarira canke irindi zina baba bakubwiye ryo kugira ngo uzobone Imana canke uzobe mwijuru, gira ndakubwire ngo ndagutangarize nta rindi zina twahawe. Nuvuga ngo ku bantu baba munsi y'ijuru, ku bantu bari ku uyu mubumbe, ku bantu bari kw'isi y'ubuzima, abantu babako kugira ngo tukizwe tubone Imana, tuzoronka ubugingo budashira kiretse izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Rero no kuvuga ngo ugiye gusoma kandi muri Yohani igice ca 6 umurongo wa 40, reka twasome gato numva ngo wumvirize, tujane wumvirize 6 umurongo wa 40. Hatubwira ngo kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Abantu benshi turavuga ko twizeye Imana, iyo umuntu avuze Imana ntawuzi iyo Mana yabari yariyo, kuko umuntu wese avuga Imana, je nizeye Imana, jewe nkurikira Imana, jewe nizeye Imana. Ariko iyo Mana uvuga ko wizigiye canke wizeye izotuma uronka ubugingo budashira,
iyo mana ubwayo niyo ivuga ngo kuko iki arico data agomba, data wa twese, abantu bose baremwe n'Imana, ngo icyo nico data agomba ngo umuntu wese abona umwana, abona uwo Yesu Kristo umwana w'Imana akamwizera aronka ubugingo budashira. Hama uwo data nyene tuvuga ko twizeye canke iyo mana nayo ikazotuzura ku munsi ku munsi wo kuzuka tugenda mu bwami bw'Imana. Rero ni waba uvuga ko wizi Imana uvuga Imana mugabo ntushobore kwizera Yesu Kristo, wizera igikorwa yakoze ku musaraba, yuko yaducunguye, yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu, ibyo ntube uvyerekwa. Ngira ndakubwire ngo iyo mana uvuga ko wizeye nayo ntizokuzura ngo ikujane mu ijuru, kuko niyo ibisezerana, niyo ibivuga, n'ubugombe bwayo yuko twese twizera umwami Yesu Kristo, hama nawe Imana yo mu ijuru nayo ikazotuzura no kuvuga ngo itujana mu ijuru. Rero umuntu Imana naho umuntu azoba yarapfuye, ukijambo ry'Imana rivuga ngo hahiriwe abapfa bapfira mu mwami, abantu bazoba barapfuye bapfira mu mwami, bapfa bakijijwe, bapfa bizeye umwami Yesu Kristo. Ndabaremesheje ndababwira ngo Imana yo mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo azobazura ku munsi w'iherezo, abatware mu bwami bw'Imana, atwigereze tubane nawe. Rero ivyizigiro byo kugira ngo Imana izokujane mu ijuru, ivyizigiro biri muri Kristo Yesu, ivyizigiro biri mu kwizera Yesu Kristo no munsi. Rero wewe unyumva, wewe nuvuga ngo uri kurumvira ijambo, ndavuga ngo nta rindi zina mwene data, nta rindi zina, ego wokubwira byinshi, wovukira no mu muryango bakubwire yandi mazina, ariko niba wumvise iyi message, ni message kubwira ngo amazina yose bakubwiye siyo, ariko izina ry'ukuri, izina ryo kwizera, izina twahawe munsi y'izuba kuri no mubumbe, ni izina rya Yesu Kristo. Iryo niryo twahawe ryonyene, nta rindi. Abandi bose babayeho cyangwa abandi bose bavugwa bazopfa, abandi baranapfuye ntibanazuka, mugu uyu Kristo yarazutse mu bapfuye, nyimba yarazutse mu bapfuye, twaramukurikiye, natwe tuzozuka mu izina rya Yesu. Ariko rero no kuvuga ngo nuko wizera no munsi ukiri muzima, ukumvira ijambo, ukumva ino message, n'uwo mwanya ufata ingingo iryo zina nawe ukagizera, kuko nawe nivuga ngo ryatanzwe ku bwawe. Rero no kuvuga mwene data, hitamwo fata ingingo, ukurikirira izina niryo nivuga ngo ryatanzwe munsi y'izuba, niba buri kuyu mubumbe. Reka kugira ubundi ngo nta bundi bukorikori, nta bindi byagezwe bogira, nta bindi bintu, sinumva ikindi kintu wokora, mugabe ikintu wokora ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hama nawe Imana yo mu ijuru ikazokuzura ku munsi w'izuka, aho twese no kuvuga ngo Imana izozura bayo bakize Yesu Kristo bakabana n'Imana ibihe bidashira. Reka dusome undi murongo kandi no kuvuga ngo dusanga mu gitabo ca mbere Timote, Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 2 umurongo wa 5, hatubwira ko igice ca murongo wa 5 uvuga ngo kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuzi umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu ni Kristo Yesu, yitanze kw'icungu ya bose. Kugeza ku murongo wa 6 agace A. Rero kuvuga ngo kuko ngo hari Imana imwe, kandi ngo hari umuhuzi umwe hagati y'umuntu n'Imana. Nukuvuga ngo hagati y'umuntu n'Imana harabaye ikibazo cyangwa ngo kuva kuri Adamu amaze gucumura, twese bitubwira ngo nuvuga ngo Baroma igice cya 3 umurongo wa 23 hatubwira ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, twese twaciye dutandukana n'Imana. Rero umuntu amaze gutandukana n'Imana, Yesu Kristo niwe wenyene yaciye aza nk'umuhuza hagati y'umuntu n'Imana. Wewe nta yindi nzira, nta bundi mwaye yo kugira ngo woshobora kugaruka ku Mana kiretse guhitamwo inzira y'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Nta bundi buhinga, nta yindi nzira, nta bindi wogira, nta bindi bitabo byinshi gosoma canke indi mizere myinshi canke ibindi bintu sinzi, ibindi bintu wokoranye bitandukanye. Mugabo hagati y'umuntu n'Imana hari umuhuzi umwe, nawe nyene ngo ni Kristo Yesu. Niwe ndiko ndakubarira. Ugomba kubona Imana, ugomba kuzobana n'Imana, ugomba
gushikira Imana mukazobana nayo nuko uca kumuhuza. Hari umuhuza umwe gusa, hari utegerezwa gucako ashaka guhuza n'Imana. Uwo nyene ngo ni Kristo Yesu, niwe yaje yiyambika ishusho y'umuntu kugira ngo aducungure. Yitanze ku bwacu, yatanze ubuzima bwiwe nk'impongano kugira ngo dushobore kongera kumva ngo kuzura n'Imana, kwemerwa n'Imana, twongere tugaruke tubane nayo. Rero mwene data, mu majambo make no kubarira ibintu bwirume birimo ngo birakwiriye. Siniwe ndakubwira ibi amajambo menshi. Muri ngo kuri uno mubumbe izina twahawe ryo gukirizwamwo ni iri zina ryonyene rya Yesu Kristo umunyanazareti, rya Yesu Kristo umwami w'abami. Iryo niryo ryatanzwe kuri muri inosi. Niba buri kuyu mubumbe ukabona ko ugendagendako, ukabona uri kuyu mubumbe, itangazo rihari kugira ngo uzoshobore gukiza ubugingo bwawe nukuhita mukizera Yesu Kristo, ugashobora kuvuga ngo kuko niwe zina ryahawe abantu bose bari kuno mubumbe kugira ngo bazoshobore kubana n'Imana ibihe bidashira. Kandi niba uvuga ngo je nizeye Imana, kuko hari umuntu avuga ngo je nizeye Imana, je nizeye Imana, ariko nasomye umurongo muri Yohani 6:40 uvuga ngo iki nico data agomba, iki nico Imana nuwo data wa twese agomba, anuwa ngo uwaturemye agomba. Ngagomba ngo ubone umwana, ubone ubu Yesu Kristo akamwizera, ngaronka ubugingo budashira. Hamwe wo datanye nuvuga ngo nawe akazosha kuzura ku munsi w'iherezo. Nyimba ugomba kuyo Mana wizigira izokuzura ikujana mu ijuru, nuko no munsi uhitamwo kwizera umwana wayo Yesu Kristo, ukamwakira mu bugingo bwawe, ukaronka ubugingo budashira. Iyo Mana nayo uri kuravuga, iyo Mana nayo data watwe akazoza kutuzura tugenda mu bwami bw'Imana. Rero mwene data, nkuko nabandanje soma kandi mu gitabo cy'amuvuga ngo Paulo yandikiye Timoteyo jishaka umurongo wa 5 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6 agace A, nuvuga ngo hatubwiye ngo hagati y'umuntu n'Imana bivanye n'ikibazo cyabaye kuva kuri Adamu, icyaha yakoze kidutandukanya n'Imana uko twabibonye. Kandi muri Abaroma igice cya 6 umurongo wa 23 atubwiye ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, twese twaratandukanye n'ubwiza bw'Imana. Hari umuhuza umwe mene data, sinzi ko hari ufise undi muntu wawibaza canke yindi nzira wari wibaza canke izindi nzira zindi canke ikindi kintu wibaza ngo cyo guhuza n'Imana. Nta wundi muhuza atari umwami wacu Yesu Kristo hagati yawe n'Imana, kugira ngo usubire kugaruka mu bwiza bw'Imana, kugira ngo ushobore kugera ubane n'Imana, mugirane imigenderanire myiza hamwe n'Imana, Imana ikwemere, Imana mwongere mugaruke mu busabane. Nukuvuga ngo umuhuza ashobora kuguhuza n'ubwo bwiza bw'Imana kandi uno munsi ni Yesu Kristo umwami w'abami. Rero iyunge nawe, mwizere, mukurikire, muhe ikibanza mutima wawe, hitamwo gufata ingingo yo gukurikira uwo Kristo. Ubwiza bw'Imana uzobubona, kuko birivuga ngo niwe byizigiro by'ubwiza bwo muri kazoza, kugira ngo ushobore kubona ubwiza bw'Imana, kugira ngo ubane n'Imana ukiri mu bugingo n'ibihe bitazoshira. Nuko uno munsi wemera kwifatanya n'umuhuza akaguhuza n'Imana. Haleluya. Rero mwene data nukuvuga ngo ni iri jambo nkuzaniye, nukuvuga ngo reka kudidiga wiyumvira ati mbega noshika ku Mana gute, mbega nokora ibiki kugira ngo shike ku Mana. Intambuko ya mbere, intambuko nukuvuga ngo ibindi byose wokora, iyi ntambuko utarayikora uriko nukuvuga ngo uri kurihenda, uri kuragira iki. Usomye kandi nukuvuga ngo mu Baroma igice cya 10 ko beratubwira ngo Paulo avuga ngo ndashingira intahe abayuda abisirayeli yuko ngo bafise ishaka ry'Imana, bafise ishaka ryo kugororoka. Mugabe ngo iryo shaka si ry'ubwenge, ntibamenye ubwenge, bariko iryo shaka rizopfa ubusa kuko batamenye ukugororoka kuva muri Yesu Kristo. Batamenye yuko Imana kugira ikwemere nuko unwa ngo ikwemera muri Kristo Yesu, ikwemera wafashe ingingo yo gukurikira uwo Yesu Kristo mu bugingo bwawe. Rero mwene data, yego wowe uriko uratigita, wowe uriko uracamo nyene ukoresha inguvu nyene nk'umuntu ariko ararondera ijuru, utanga ibyawe, ukora n'inguvu nyinshi mu nzira zitandukanye. Mugabe ikibanze nibyo ni byiza, mugabe umuryango wugurura byose. Inzira ya mbere nubwo paje ya mbere y'ibindi wokora
nukusubira ngo ubanza wiyunge niyo Mana biciye mu muhuza wacu Yesu Kristo kugira ngo ibindi byose bigende neza nukubanza kwemerwa n'Imana muri Kristo Yesu. Rero mwene data ni ijambo rero nari nkuzaniye uno munsi ryo kugira yuko inzira ishoboka kandi hiti ishoboka nuko twizigira uwo mwami Yesu Kristo tukamwakira mu bugingo bwacu tukamuha ikibanza tukamenya yuko ari we yatanzwe wenyene muri nosi canke mu isi y'izuba kugira ngo abantu bazoshobore gukirizwamo. Ibyo bikengereye uzobukengereye kubana n'Imana. Ico ibango iyo message ni wayikengera uzobukengereye kubana n'Imana ibihe bidashira. Uzobukengereye kumango kuzobona Imana mu bugingo bwawe. Ibyo nawe ni wabihitamwo nukuvuga nawe iherezo ni ryiza kuko Imana yacu ntibesha. Ijambo ryawe ni rizima, niyo kwizigirwa Imana yacu. Murakoze mwe mushaka kunkurikirana muri iki kiganiro. Amazina ni Hakizimana Kome kandi muzobandanya mukurikirana kino cigwa hano kuri BBF TV. Imana ibahezagire. Murakoze.